Shalome shalome bakunzi ba Kenite TV noge kubaramutsa muri Imana ndiza ko ndiho yashikaye kwazigama ndiza ko muguwe neza muri bwose muremwo pembote aho muri hose ndiza ko mwe mu Imana ashikaye kwarongora akabarongwa mu nzira zo gukiranuka. Imana ihimbaza cyane kandi abwicibare nje tiko twaganira Pastor Ciza ndagarutse mu kiganiro Imana niyo buhungiro mukurikirane hara kuri Kenite TV imisi yose bayikaze cyane ndiza ko muri ko murubakwa cyane n'amajambo y'Imana nzima ribasika tekezere pempote ibibazo urimo pempote ngorane urimo pempote ibibazo kanaka byo byagukikuje ariko ndakumva ngo tuko tubaganira ijambo ry'Imana wakira impinduka mu burere bwawe bwose kandi zako icigwa tuye gutangura uyu munsi abidasanzwe Imana yagitekeyemwo bigiye ko kuzako mande uragadengo sutarabariza hari umuntu ari karambaza pastor icigwa dutanguye icibwa gute manzo ndirire gato ndakikubwira ni icigwa kidasanzwe mu Imana yankomenitse haize iminsi itari mike. Imana imaze kuzana kino cigwa mu buzima bwanje kugira ngo tugiganire ko n'ishengero ry'Imana noneho namwe hano kuri Kenite TV ndizera yuko ibidasanzwe ugiye kuhoreka ku byino message Imana yatugejejeho. Imana ihimbaze cyane umbaza ati message ivuga gute? Message itubwira ngo uburongozi bw'Imana. Imana ihimbaze cyane iyo tuvuze ngo uburongozi bw'Imana muri make tuba tuvuze ibi amadetail menshi afatanye n'uburyo Imana irongora abantu bayo. Hari uburongozi bw'Imana ariko hariho n'ubundi burongozi bw'abantu. Satani nawe arafise uburongozi ariko Imana yacu nayo iragize irafise uburongozi. Imana ihimbaze cyane. Muri make rero mvuze uburongozi bw'Imana ifoko untahura. Muri make sivuze ko Imana uza kuyibona yambaye impuzu yera cyangwa yambaye ipataro girabura ukuntu nyene hamuze umve ko byeti ngwino nkwereka aho uca. Oya si ubwo buryo tuko turavuga. Muri make iyo tuvuze uburongozi bw'Imana, uburongozi bw'Imana Imana irongorera mu ijambo ryayo. Dawidi yavuze ngo nabe ijambo rya mutima wanje kugira ngo naye kugucumurako gisigura ngo iyo umuntu afise ijambo ry'Imana niryo rimwereka uburyo agendamwo, niryo rimwereka ibyo akwiye gukora n'ibyo adakwiye gukora, ko ibikorwa ni byinshi mugasi byose turekuriye gukora, imvugo ni nyinshi mugasi zose turekuriye kuvuga. Muri make tugomba gukora ibyo turongowemwo n'iki, ibyo turongowemwo n'iki n'Imana yacu. Imana ihimbaze cyane. Aho kuja ni henshi mugani tugomba kuja Imana taturongoye. Ku basore inkumi ni nyinshi muga zose sigwanyu ugomba kurongorwa ukarongorerwa kuri gwanyu. Inkumi abasore ni benshi muga abasore bose sigwawe. Hari uburongozi bugomba gukora kugira ngo urongorerwe kuyi wawe. Imana ihimbaze cyane. Re muri make uburongozi bw'Imana turabukeneye. Re tugiye kumara iminsi ko turaganira kuri message nise uburongozi bw'Imana. Praise God, hallelujah. Ndiza yuko kino cigwa tuzokirangiza wamenye neza ingene urongorwa n'Imana. Kurongorwa n'Imana bituma udakora ibitari byo, bituma utaja hatariho, bituma uda ikaze abagenzi ataribo. Ico nico bita kurongorwa n'Imana. Muri make kurongorwa n'Imana nta esheke ibamwo. Imana yikurongoye ntedoke niwigera wicuza mu nango iri kurongorwa n'Imana. Hari umenga wihenze, hari umenga ibyo wagiyemo sivyo, mugabo ngo mangubyize kuri uburongozi bw'Imana bwamabujana heza. Ntagenda kimwe Imana irongorera umuntu mu mwijima, ntagenda kimwe Imana irongorera umuntu aja gihenomo, ariko Imana ifise uburongozi bwiza cyane. Rimento kosure urashobora kwato ati ndarongorwa n'Imana mu izina rya Yesu. Sindongorwa n'ivyumviro byanje, sindongorwa n'ivyo nibaza, sindongorwa n'ivyo mbona, ariko ndongorwa n'Imana zima mu izina rya Yesu. Kino ino message urongozi bw'Imana cyangwa kurongorwa n'Imana ndizera cyane ko hari ibintu byinshi zo kwisanga ugomba kubireka, hari inzira nyinshi zo kwisanga ugomba kuzireka kuko watawe ico bita kurongorwa n'Imana. Ariko mbanze gutera intege ndakubwire ngo ntagenda kimwe hisemo kurongorwa n'ijambo ry'Imana. Kurongorwa n'Imana nzima uzokwigera wicuza mu karere na kamwe. Rimenti kibazire no mu rudandazo reka ubwire ngo ibyo kudandaza ni byinshi, ariko igihe uri kucuruza urakora urudandazo warongorewemo n'Imana uzokwisanga inyungu ari umusesi
gusesekara rigosi menda kurongorwa n'iki kurongorwa n'Imana arigazire tumaze dusome ijambo ry'Imana ry'urufatiro muri ino message tugiye kwiga muri ino minsi rimento zinzi misu tugiye kwiganirako ariko ndizeye yuko aho Imana izombwira yuko twoyihagarikira niho nzoyihagarikira tumaze dusenga Imana ariko data bizina Yesu twagushimiye cyane twakengurukiye ijambo ryawe tugeraho maze rigahindura ubuzima bwacu ndagushima umuntu wese tugiye kubandanya na mino message watugejejeho yitwa uburongozi bwawe data ndizeye yuko abantu bose tugiye kujana mino message uburongozi bwawe bugiye kubaganza bakagwa nawe bakaja ugombye ko baca bagakora ibyo ugombye kubakora barumva ijwi ryawe bizina Yesu ijambo ryawe bararisoma kandi bakaritahura maze bagakora ibihuye naryo mizina rya Yesu ndareka ngo tugiye kuganira uyu munsi nka kino gitondo ubuzima bwe burahinduka kandi uyu munsi ni mwiza cyane byo ndabyatunda byize mizina rya Yesu amen dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi 25 umurongo wa 5 ndasoma mizina rya Kristo Yesu harambwira ngo undongorere mukuri kwawe unyigishe kuko ari wewe Mana y'agakiza kanje ni wewe nirigwa niteze amen haleluya Dawidi avuga ngo undongore mukuri kwawe haleluya unyigishe muri make ndakunda Dawidi ingere yakunda gusaba Imana akabwira ati undongorere mukuri kwawe Imana yimbaza cyane rino jambo ry'ufatiro Dawidi avuga ngo undongorere mukuri kwawe kuko ari wewe Mana y'agakiza kanje undongorere mukuri kwawe na mirabwira ati uburongozi niko navuga suwanguza kubona umuntu azakuza afise inkoni cyangwa yambaye ukuntu abaca ati ngo ndagomba ndakurongorere mu nzira kanaka oya subwo buryo zakwibonamwo na Dawidi hano yagasobanura neza avuga ngo undongorere mukuri kwawe none ukuri kw'Imana niki ukuri kw'Imana ni ijambo ryayo hano yavuze ngo undongorere mukuri kw'ijambo ryawe undongorere mukuri kwawe praise God hallelujah muri make iyo umuntu adasoma ijambo banza batera intege imbere yuko mbandanya ubundi burere nagombye ko tuganiramwe mu bifatanye n'ukurongorwa n'Imana iyo mvuze ngo ukuri kw'Imana muri make iyo umuntu adasoma ijambo ry'Imana nta burongozi bw'Imana yo kwigira ahura nabwo iyo umuntu atarimbura ijambo ry'Imana yo kwigira ahura n'uburongozi bw'Imana yamakora ibifatanye n'ivyimviro byiwe yamakora ibifatanye no kwifuza kwiwe yamakora ibifatanye n'ubugombe bwiwe ariko ubugombe bw'umuntu igihe cyose aho mugarisha umuntu mahonero ibyo umuntu agomba byama bifise umuntu ashobora kugomba ibintu akibaza ngo ni byiza mugabo kandi kanya aza gusanga bwebwe wa munezero yagira ngo munezero bivuganishije mu marira hari umuntu yari yavuga ngo nageje kuba ku migezi y'umunezero w'isi maze ngo irakama yose ndihebura gose muri make hari inzira kanaka yakwibaza ngo aziciyemwo ziza kumuzana umunezero ariko aza gusanga iyo bihererana mu marira ko yavuze ngo maze ngo irakama ngo njigirije ndarira cyane muri make ibyumviro by'umuntu cyangwa uburongozi bw'umuntu igihe cyose aho umuganisha ni mu marira ni mahonero umuntu ashobora kwibaza ngo ari mu munezero ariko araryoherwa ariko aranezerwa ariko umunezero arimo ugasanga yawurongowemo n'ivyimviro byiwe cyangwa no kwifuza kwiwe cyangwa n'ingomezi ziwe mugabo aho biza guherera ni mu maborogo adasanzwe rimenti kabazire abantu bose tuko tubaganira muri kino kigwa ndagomba ngo tuzokirangize mwirasirako mutari mu burongozi mwigeneye mutari mu burongozi bufatanye n'ivyiro byanyu mutari mu bintu bifatanye n'ubushake bwanyu ariko muri mu bintu bifatanye n'ivy'Imana igomba muri mu bintu bifatanye n'ivy'Imana yemeza mu ijambo rya Dawidi avuga ngo undongore mukuri kwawe rigamende regezire nawe ndadekara ngo ikidahuye n'ukuri kw'Imana rukijamwo mw'izina rya Yesu ikidahuye n'ukuri kw'Imana ntiwigera ugikora in the name of Jesus rabesu temenda ragabadeza kurongorwa n'ijambo ry'Imana cyangwa kurongorwa n'Imana n'ahantu ibyo ukora byose byama bitangaza abantu batangazwa n'ibyo ukora kuko ntabwo wigera ukora ibyo wewe wigeneye donc hari igihe bibaza ngo ibyo ugiye kujamwo ugiye guhomba ugiye guhenuka ugiye kuja hasi ariko igihe hari uburongozi bw'Imana batangaza n'ukuntu utera imbere kandi utera imbere uje imbere kandi hejuru kubera ikintu uburongozi bw'Imana inzira z'Imana zamari nziza kandi cyane arege besutaya rimenta naje kuziba bwanyu ndazibira inzira zose zijafatanye n'iz'Imana naje kuziba bwanyu
bwanyu ndasengera ibintu byose bidafatanye n'Imana zima bizina cya Yesu ndadekara ngo uburongozi bw'Imana baganze muja Imana igombye ko muja mu by'Imana igombye ko mujamo muvuga iby'Imana igombye ko muvuga ibifatanye n'ijambo ry'Imana nibyo bibakanje arepasure nasubije muri mbira ngo dutwarwa n'abafashwe biri mu kumenyekanisha ubumote bw'Imana nanze niko ndadekara ngo mutwarwe n'abafashwe biri mu kumenyekanisha ubumote bw'Imana mu kumenyekanisha ukwera kw'Imana mu kumenyekanisha itunga ry'Imana mu kumenyekanisha amagara y'Imana mu kumenyekanisha arebasutemenda uburongozi bw'Imana zima urabaganje bizina rya Yesu asitamendea ndadekaye ngo ibinyuranye n'Imana biraguhunga erimata abantu batarogitswe n'Imana bava ku nzira yawe abarogitswe n'Imana barakuza ko kanditsa aregeside metaka akazi kazanywe n'Imana karakuzako akatarogitswe n'Imana karaguhunga ibyo ndabyo tudabyizeye mu izina rya Yesu amen mugira umunsi mwiza tosubira ku munsi w'ejo tubandanya kino cigwa uburongozi bw'Imana dusenga Imana data mizina Yesu ndagushimiye ndakwengwe ku bantu wasanye ku nzira yanze kugira ngo dushika kuganira ku macambo y'Imana tugezaho in the name of Jesus ndareka ngo ubuzima bwabo buriko burahinduka bariko barakura cyane mure bwose baje imbere in the name of Jesus ndasenge ubwenge bwabo uratawura ijambo ryawe maze barongogwe n'ijambo ryawe in the name of Jesus ibidasanzwe babako ijambo ryawe barongora rirabageza abatari bazi ko bogera rirabashikana abatari bazi ko boshitse in the name of Jesus. Ibyo ndabyize mu izina rya Yesu. Amen. Mwaraheze gose.